Nk'uko byasabwe n'urongoye zone cibitoke aho yasabye abajejwe ubucimbiri imitumba guhimiriza abenegihugu gufasha abateshejwe izabo bo mu gihugu kibanyi ca Kongo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2026 ruhuma mwaka wa 2025 abajejwe intwaro ku mutumba wa cibitoke bafashije impunzi itoni zirenga 10 z'ibigori ubududu bw'imyumbati ifu y'ibigori ifu y'imyumbati imboga ibiharage hamwe n'intore abateshejwe izabo barenga ibihumbi 5 bakaba bose baronkejwe kuri iyo mfashanyo. Ico gikorwa cyo kwegeranya ifungurwa kikaba catanguye kuva izo mpunzi zishikiye mu gihugu cy'u Burundi n'ubu kikaba kibandanya, ariko bikaba bitekanyijwe ko igikorwa cyo kwegeranya ifungurwa kizohagarara mu gihe abagira neza bazoba batanguye kubagaburira. Umukuru wa zone cibitoke Yezu arashimira cyane abenegihugu bafadikanije n'abatware bo muri iyo zone ukungene bariko baritanga mu kugaburira abateshejwe izabo. Abandanya avuga ko ico gikorwa kizobandanya gushika abagira neza bafashe mu minwe igikorwa cyo kubagaburira. Twamenyesha ko ico gikorwa cyo gufasha izo mpunzi zo muri zone cibitoke abenegihugu bo ku mitumba yose igize zone cibitoke barakurakuranwa mu kwegeranya izo mfashanyo. Impunzi muri rusangi zifashe neza haba mu bifungurwa canke mu bijanye no gukurikiranwa mu bijanye n'amagara meza kuko ubuvuzi burabegereye. Reka tubashimire mwebwe mwadukurikiranye twongera kubahamagarira mu yandi makuru yacu. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Ewe ijwi ry'urwaruka ntawe utokumviriza Wavrebe ijwi ry'urwaruka FM.